Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze mwese dusangire ikiganiro cuno musi, aho hano kuri no mbonesha kure yanyu ikaba gwacu twatewe iteka ridasanzwe, iteka mutari mumenyereye. Ubu nyene mu kanya reka tuce tubumvisha iryo teka twaronse, ariko imbere yuko mbandanya mwibuke kuguma mufyonda kuri sabone, kuri subscribe, mubandanye musangiza iri teka, ibi biganiro mubisangize abantu benshi cane iki kiganiro cuno musi, kuko ndazi yuko atahandi na hamwe mushobora kugisanga atari kuri Axia Vibes TV, kuko umuntu tubazaniye ni special. Mwebwe nyene reka muce mumwiyumvira, ndazi yuko muriko muravuga ati Patiri nahagarike kugira ngo tumwumve, tubone ico gisuriro uyo muntu ingene yitwa. Kaze muvukanyi, widondore hano uri kuri Axia Vibes TV, wiyumve ni muhira. Jewe nitwa Dongol, gusa izina ryanje ry'ikirundi ni Ntore. Mbega Dongol ni nde yariguhaye? Dongol narihawe na papa. Ego. Don bisigura ingabirano. Ego cane. Hamwe gol bisigura igitsindo. Dongol, ego. Nivyo kubera abapatiri mu Butaliyano n'abadon. Nk'ubu ujewe usanga igihe nariyo bavuga ati Don Ignazio, ingabirano ni ikintu ciza cane. Uri ingabirano rero, wewe uri ingabirano ku muryango wawe, uyu munsi uri ingabirano y'isi yose kubera washimye kuza hano kuri Axia Vibes TV. None Dongol ni umutaliyano, yoba ari umufaransa, yoba ari umusuedwa? Dongol ninde, yavukiye he, yashitse ino ryari, ubu afise imyaka ingahe, ageze muri universite canke ageze muri secondaire? Nukuri ndazi yuko abakunzi ba Axia Vibes TV baranyotewe bashaka kubimenya. Ndabibabwira. Ego cane. Jewe navutse 2011. 2011. Hanyuma mvukira i Bujumbura. BJ! Turaramukije aba BJ, abantu bari muri BJ bose. Mvukira mu Ngagara, au Cafe Saint Joseph. Hanyuma nza muri Sweden mfise imyaka itandatu. Mfise imyaka 13. Imyaka 13, urumva wari mutoyi, haraciye imyaka 7 ushitse ngaha. Mbega ico gihe washika ngaha wotwereka ku burebure aho wari ugera wipima? Abo nane noca mbabara mu mugongo. Nari mugufi cyane. Wari mugufi gose. Nari nkiri umwana. Wari ukiri umwana. Ubu urakutse. Yego, bunye. Basi niko turashaka kuvuga uko. Haracasigaye. Akandi. Jewe ngejeje gutanga uruyindwi. Umwaka w'indwi. Ego cyane. Biraryoshe gose kuba washitse ufise imyaka 6, ukaba umaze imyaka 7, ukaba ugishobora kuvuga neza ikirundi gutyo. Nukuri turagukeje, ndagukeje, kandi nibaza ko n'abantu bariko baradukurikirana kuri Axia Vibes TV ari ibintu bibaryoheye cyane. Ego, none Dongol Ntore, wewe n'ikintu, ibintu ukunda mu buzima, ikintu tubwira turakunda ni igiki? Ikintu nkunda mu buzima hariho sport, football, nkongera nkakunda akaranga kacu. Ego, ivyo vya football reka tubibikira ikindi kiganiro, bishobotse uno musi nyene
tuca tubiraho akaranga urakunda akaranga nukuri aho hantu uvuze harakomeye gose none wotubwira akaranga ico arico kuri wowe uvuze akaranga ubuvuze iki akaranga kuri jewe mbavuze inyifato yacu abarundi nkongera nkavuga kumwe twambara inyambaro ngaca mvuga imico yacu ururimi ego ururimi mbega nk'abana mungana bavuga ko ikirundi ataco kimaze ari ukwiga igiswedwa bikwiye ari ukwiga icongereza bikwiye impanuro wobaha niyahe ico kibazo si ubwa mbere ndacumvise barakunda kukivuga ikirundi hajya anye naho botoba bavukiye Burundi niyumvira abavyeyi niho bavukiye nobabwira ko ni vyiza cane ku muntu azi ikirundi kubera ugeze i Burundi urashobora kumva ko uri ahantu nyene barakwakira gusa ugiye uzi igiswedwa wokumva nyene nkora iki mvuga iki aba bantu bameze gute kandi ikirundi si rurimi gusa uzi ikirundi urashobora kuraba imyifato y'abantu kungene bifata nawe hari igihe uca usanga bikugize influence ugasanga nawe niko utanguye kwifata hanyuma ni ibintu vyinshi tegeza kuzi ikirundi apana kuvuga ngo mba muri Suwede ikirundi nta kimwe kimaze si igifaransa si icongereza canke ikiespanyol ego nukuri ufise ivyiyumviro vyiza cane Ntore ivyo vyiyumviro ubikurane ntihagire uzobigukuramo ntihagire umuntu numwe azobigukuramo none ga Ntore wewe wiyumva gute uhuye n'umuntu akakubwira ko uri umurundi kumva uri umurundi uvyiyumvamwo gute umuntu ambwiye ko ndi umurundi ndaryoherwa uraryoherwa cyane sinzi igituma ndyoherwa si titre nini cyane si ikintu kiri wokora ko gutya nka shokora urya ugaca uryoherwa gusa umuntu akubwira ati wowe uri umurundi canke akakubwira ngo uri umuswede uri umurundi ndavuga yego ndi umurundi kandi ndabiryoherewe urabiryohererwa gose umurundi uranyishe Ntore uyu muntu abwiye ko uri umurundi wumva akanyamuneza gusa muri wewe ntumenye iyo kavuye naho bokubwira igihugu canyu kirakenye nikimeze neza ntushobora kumva ushaka kwinyegeza ngo bavuge ko buri nk'umunyamerika urabona ko ufise nyene uburebure bw'abanyamerika wewe uca utangura kuvuga I'm from America oya noguma ndahagaze nkanje nihagarara ko bambwira ndi umurundi ukihagararako uti ntibishoboka je ndi umurundi none ntera inkuru iyo uhuye n'umuntu canke ukumva nk'abantu bariko baravuga nabi uburundi kuba umurundi wewe wiyumva gute muri wewe bariko baravuga uburundi kuba umurundi cane cane ku mashure hari igihe bavuga kubera uburundi barakunda kuvuga ko ngo n'abantu bakenye n'abantu bagacatanga kuzana ibintu bibi vy'uburundi jewe rero sinoca ndabareka ngo bavuge uburundi nabi ca ndabereka amapaji meza positive kuba bariko baravuga ngo uburundi ni kandi ndashobora kubereka ati Suwede ni kurya nka kurya ahubwo nca ndabereka ukungene uburundi vy'uburundi bushobore anyambare muri football canke ibindi bintu nkabereka ati uburundi bumeze ukuntu uburundi bumeze gutya ukabereka iteka ry'uburundi ukabereka iteka ryawe ryo kuba uri umurundi ko atacu ubuze kubera witwa umurundi ahubwo raba urafise ururimi kandi iruhande y'ikirundi igiswede urakivuga neza
uragenda ku ishure n'igiswedwa ukakivuga n'icongereza ukakivuga ego kubera ukunda akaranga kawe ego nukuri urakoze cyane Dongor kuri iryo jambo utubwiye kuko kuba ku myaka 13 ufise ivyiyumviro nk'ivyo ubandanye uvyubakirako kuko akaranga bavuga ko ari grunden ni base ni umushinge mu kirundi bagita umushinge ubandanye wubakirako ngaho uzoshika kure mu buzima kandi uzosanga ufashije abantu benshi cyane ego none Gantori imbere yuko dusozera ikiganiro cacu hasigaye indwi imwe batangura amashure mu Burundi mbega ngaha mwatanguye amashure ryari twatanguye le 19 haraciye ngira nk'indwi zibiri hacindwi zibiri mutanguye ubona biriko biragenda neza yego byatanguye neza bigisha urakunda ingene babigisha abanyeshure muri kumwe murumvikana ni neza cyane ego none wobwira iki abana b'i Burundi abusumba uribuka yuko kera uri mu Ngagara wahora ubona utwana turi hajya kuri Dragon turi hajya ku isoko twataye amashure twagize iki buri mwaka turumva abana batari bake baba bahevye ishure gira ico ubwiye abana b'i Burundi abana bo mu Rwanda abana bo muri Kongo bumva ikirundi bariko baratwumviriza ishure mu unye ishure ni nziza cyane ko turija ko ishure turavye ni nk'ukwemera ukwemera ukeneye Imana ahantu hose aho ugenda hose rero ishure turarikeneye kugira turonke ubuzi kugira ubumenyi apana gusa ubuzi ubumenyi n'imifato yacu uronke ubumenyi kuskap ubumenyi umenye indimi umenye n'iki kirundi n'ubumenyi ko nibaza yuko mwaragiye kwiga mudeshmo ninde yabigishije ikirundi inde gira akajambo mubwiye ko nibaza ko ari mu bantu bafashije kugira ubu ushobora kuvuga ikirundi neza gutya uramushimira cyane bimubwire araza kuvyumva jewe nshaka kumushimira ku yamye atwereka kungene ikirimi cacu c'Uburundi ururimi rwacu rw'ikirundi rufise really important kuri twe bw'abarundi rufise akamaro kaniniya kandi yama yitwigisha gushika n'ubu ko na gupfa kuruta turugumane kandi nkongera namushimira yatwigishije ibintu byinshi imigani bitito atwigisha intara nyene Burundi bumeze aratwigisha kahise ku Burundi ivyo vyose rero uzogaruka kuri Action Vibes TV uzuratuganirira bimwe kugira ngo abana mungana bagusumba bavukira ngaha muri Swede uze nawe urabigisha kuvyo Imana yaguhaye ego tugaruke rero kuri ico cyo kwishura ariko avuga ngo ishure riratanga ubumenyi ukamenya indimi ukamenya ubuhinga butandukanye rero kubw'ivyo gira ico ubwiye abana b'i Burundi imbere yuko batangura amashure kugira ubamotive ubashiremo gushaka sinovuga amajambo menshi cyane gusa nobabwira nibateye intege niko bavuga ntibacike intege babandanye n'amashuri kungene baba bagoye kungene abigisha baba bameze mubandanye mufise ishaka muzohagera aho hantu mucike intege ntibacike intege ntimucike intege banyeshure abari mu mashure y'intango abari muri poste fondamentale abari mu rugero rwose mugeze ko Ntore Dongor
Ntore Ngabirano Gitsindo ababwiye ati mubandanye ego urazi ko hari iwacu hari abashaka kwiga bakabura ibikoresho gira akajambo ubwiye abantu ngaha muri Suède mu Bufaransa kumbure ni Bujumbura usanga bafise ibintu ubatumirira gukora ikiga Dongor aba diaspora ndibaza ko bayita hamwe uranyica Dongor abava i Bujumbura bagira ico muri utwo duke bafise ko bashobora kudutanga bafashe kwera akantu gatonya karashobora gufasha ibintu byinshi ego cyane kugira ngo nabo bagire iteka nabo bagira iteka bakurana ubumenyi bashe kuronka agahuzu bagenda bambaye ku ishure ego bwira abana mu ngana ngaha kuko nabo nyene barashobora kugira ico bafashije abana tungana ndazi ko muri Suède turaronka ico bita vekupeng canke monatspeng amahera turonka kwezi canke indwi ico kintu kivugiye gose bacumbi ayo mahera dushatse naho twari duke turashobora kuduha abavyeyi bacu bagaca bafasha bene bacu apana abo tuzi gusa reka n'abandi dushaka kubona hagiye Burundi badafise abavyeyi babo badafise abantu bo bafasha abo bose tubafashe tubiyumvire apana kuguma muri turaba abiwacu gusa ego cyane urakoze cyane Dongor Ntore kuri iki kiganiro uduhaye nibaza ko ugiye kuzura duha gira genda hari ico wemereye abakunzi ba Axia Vibes TV zozura do ibiganiro kuri Axia ni televiziyo yawe ubunye niko ndavyumva maje kwegira yete ego wanje numva ndi muhira ni muhira ego cyane ego nagira ngo nkengurukira abavyeyi bawe gira akajambo babwiye abavyeyi bakurera baguha uruhusha kuza mu bikorwa nk'ibi nshaka kubashimira kungene bandeze bamwe bandera kubaha uwo ari we wese bana kwereka umuntu ko ari hasi ubundi mushire hejuru guhiteka umuntu wese iyi televiziyo yigisha guhiteka umuntu wese human rights rero byo nange ndashimira kungene bandeze baranyigisha n'ikirundi bakaguma bambwira ko ikirundi ntegeza kukigumana atari ikirimi cyo guta uko utaye ururimi ubutaye akaranga kungene banyigishe kwiyegereza Imana cyane barakwigishije gusenga ico rero tuzokigarukako Ndongora tuzokigarukako cyane urakoze none turangiza ikiganiro cacu utumirira abajeune utumirira abavyeyi ubatumirira ca gikorwa urakizi ca kindi cukugira subscribe s'abonner share hamwe ushaka urashobora gushirako agakomenti ego cyane muravyumvise subscribe dukeneye ko kuno kwezi tuba 2,000 2,300 abakunzi ba Dongor gushika kwa Mungu muzoe muri nk'amajana 3 mwagize subscribe ego none Dongor urakoze cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikira twari kuri Axia Vibes TV iteka ryanje iteka ryawe iteka ryacu Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima twari dufise umutumire adasanzwe Dongor no kuvuga ingabirano Dongor igitsindo intore ku mutima ego niwe twari dufise
dufise umusore yashitse ngafise imyaka 6 ubu agafise imyaka 13 akaba ageze mu mwaka w'indwi akaba twemereye kuzoza araca kuri ino televiziyo nanje twariko turayaga mwavyumvise ni Patiri Ignace Nkurunziza kaba ndabakengurukiye mubandanye muryoherwa n'ibiganiro bica kuri Action Vibes TV mubirabe mubirungikira abandi mubisangiza abandi gira iteka bye bye.